Ndiniteka n'umunezero ntangira byo gusubira kuguha yamwe mu mwanya wa Isange TV imbonesha kuri muri rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweko. Ni amakuru mu Kirundi n'amakuru yo mwirijoro n'amakuru menshi cyane n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe urugendo rumwerekeza muri Vietnam aho yagiye kuganira na mugenzi we ngo barabire hamwe kungene ibihugu vyompi vyobandanya abikorana mu bisata bitandukanye. Akimara gushika mu gihugu ca Vietnam yakiriwe neza na mugenzi we wa Vietnam ndetse baranatembera mu bisata bitandukanye kugira ngo barabire hamwe kungene ibihugu vyompi byobandanya abikorana mu bisata bitandukanye ndetse harimo no guteza imbere ibihugu vyompi mu rwego rwo kuzamurana mw'iterambere. Perezida rero Evariste Ndayishimiye nubwo yagiye arabizi neza ko yasize abanzi mu gihugu cy'u Burundi na cane abagwanya ubutegetsi bwiwe. Yaramye arabivuga cyane mu makuru menshi atandukanye akadonda gatoke zimwe mu ndongozi avuga ko nta kintu na kimwe zimufasha ahubwo zibandanya zikora amabi aho gufasha abanyagihugu bajejwe ngo batunganirize mu mabanga baba barashijwemo. Perezida Evariste Ndayishimiye abivuga agaragaza ko na cane mu ndongozi z'u Burundi atakintu na kimwe bariko baramufasha muri iki kiringo arimwo cyo kurongora u Burundi ndetse binagaragara ko bitazomworohera kuzongera kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka w'2027 mu matora y'umukuru w'igihugu ngaha mu Burundi. Twaramye turabibabwira cyane mu makuru atandukanye ngaha kwimbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV aho rero bamwe mu ndongozi zikorana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bafise abandi bakorana hirya no hino hatandukanye ndetse banavuga ko aribo boba bafadikanya kugambanira umukuru w'igihugu. Perezida rero Evariste Ndayishimiye akimara kuva mu gihugu haratanguye gutegurwa uburyo ashobora gutembagazwa atari mu gihugu. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse n'amatwi adusumira mw'iri joro nuko bivuga ko bahateguwe ikudeta yihuta cyane aho Prime Niyongabo ndetse na Godefroid Niyombare bateguye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye na cane mu gihe atari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu rero biteye ubwoba bibaye mw'iri joro, biravuga ko hari umugwi witwaje ibigwanisho winjiye ndetse ukaba ubwira utembagaze intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye na cane mu gihe atari ngaha mu gihugu. Ku masanamu turabona bamwe mu basirikare bafise inkoho bariko barinjira mu gihugu cy'u Burundi. Biravuga ko rero kuri ubu ngubu hoba hari umugwi witwaje ibigwanisho ushitse mu Burundi na cane rero Prime Niyongabo ndetse na Godefroid Niyombare biravuga ko bamaze gutegura umugambi mw'iri joro bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye na cane ko nubundi arongora u Burundi batabinezerewe nkuko twamye turabibashikiriza mu makuru atandukanye. Ni ibintu rero biteye agashavu ku Barundi ndetse na cane ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero akaba yumvishe inkuru y'agashavu cyane aho ngaho ari muri Vietnam ko igihugu gishobora kuba agifashwe. Ni nyuma yuko kandi ibi bibaye n'ubundi mu gihe no mu mwaka w'2015 nabwo hari hateguwe kudeta yo gukura uwari perezida w'ico gihe ari we Petero Nkurunziza. Kw'iri joro rero mw'igenekerezo rya kane ndamukiza 2025 ibintu birasubiriye kuba bibi ngaha mu Burundi. Umugwi witwaje ibigwanisho winjiye mu gihugu cirafatwa Perezida Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu. Mu ntara ya Bururi abanyeshuri bo kuri lycée Matana barahagaritse gutegura ikibazo mu gatondo ko kuri uyu wa kane bihereza ibarabara. Makuru ava kuri iryo shure avuga ko mu byo basaba harimwo kurenganura umunyeshure wo mu mwaka w'8 yirukanywe burundu ngo kuwa gatatu
gatatu w'iyindwi akagarukanwa ngo yagirijwe kuba intandaro y'umudugararo wabaye mu nzu y'uburiro kuwa gatatu w'indwi iheze, utuma rero ibifungurwa ngo bimwe biseswa ibindi vyibwa n'abanyeshuri ngaho nyene. Umuyobozi w'iryo shure avuga kandi ko uwo munyeshuri ngo yishuye nabi umwe mu bajejwe indero. Abo banyeshuri baragiriza kandi iryo shure ko ribagaburira nabi igipolisi, abajejwe intwaro n'indero muri komine Matana basubije inyuma bariko bagana kw'isoko ya Matana. Bivuga ko ku mugoroba bahavuye basubira mu mashure kwiga, ibibazo vyari bitegekanijwe kuri uyu wa gatanu ngo vyakozwe. Umuyobozi w'indero muri komine Matana ashikiriza ko mu nama yagiranye nabo babonye ko atariho bosabira uwo munyeshuri kugarukanwa kw'ishure. Desire Bizoza abona ahubwo ko ngo yo kwitura ubuyobozi bw'indero muri komine basanze ngo yararenganijwe buramurenganure. Kubijanye n'ifungurwa yemera kandi ko ngo bagiye kubikurikirana hagufi ibitigiri ngo biva kuri iryo shure vyerekana ko ngo ryiga ko abana 474 barara mu ndaro n'abandi 292 biga bataha. Reka tunyarukire muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe n'ubundi umugwi wa M23 ubandanya ufata ibice bitandukanye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi mu minsi iheze uyu mugwi wa M23 waba waravuye mu gisagara ca Walikale. Kuri ubu rero umuvugizi w'uwo mugwi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka biravuga ko aso itangazo yashikirije avuga ko mu rwego rwo gushitsa amasezerano yatangajwe kuwa 22 Ruhuma 2025 no gushigikira inzira z'amahoro ngo zirimwo ibiganiro vya politike kugira ngo haboneke umuti w'amatati. Uburongozi bwa AFC ndetse na M23 bwafashe ingingo yo gukura abasoda bayo mu gisagara ca Walikale. AFC ndetse n'umugwi wa M23 irasaba kandi abanyagihugu bo mu gisagara ca Walikale ndetse n'abayobozi b'intara zabo gushinga umugwi wo gucungera umutekano w'abantu babo ndetse n'ibintu vyabo. Iri huriro kandi rivuga ko riguma rikora cane kugira ngo ritore umuti w'ingorane biciye mu biganiro, kandi Kongo ihagaze ku ntego zayo zo kurinda abanyagihugu. Iri tangazo rivuga ko niba hari ingorane zijanye n'ubufatanye bwa leta ya Kinshasa, haba mu turere bagenzura canke mu turere batagenzura, bazozitorera umuti nibamara kuhisubiza. Iri huriro rya AFC ndetse n'umugwi wa M23 bafashe ingingo yo gutanga igisagara ca Walikale ahani nyuma y'ibiganiro vyabereye i Doha muri Qatar hagati y'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Abagwanyi ba M23 bavuga ko mu gisagara ca Walikale haraheze abagwanyi ba M23 bavuye mu gisagara ca Walikale haraheze iminsi mike ibiganiro bya mbere byo guhuza iri huriro rya AFC ndetse n'umugwi wa M23 na leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bizobera ku munsi w'Imana igenekerezo rya 9 Rusama 2025 i Doha muri Katari. Umugwi wa M23 rero kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 ziramaze aho zongeraga kwadukana ingwano, ziramaze gufata ibice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, harimo ndetse n'ikibuga c'indege ca Goma ndetse na Bukavu. Kuri ubu ngubu nayo ikaba iri mu minwe z'umugwi wa M23.
Repubulika rero iharanira intwaro rusange ya Kongo ifadikanyije n'igisina Repubulika y'u Burundi kuri ubu nibo bonyene bariko barahangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 kubera ko igisirikare ca SADC co camaze kuvanwa muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo nkuko ingingo zamaze gufatwa. Reka rero dusozera amakuru yacu ngaha mwiri joro, turaza gusubira mu gatondo makuru araza kubagezwe ko amakuru mushikirizwa n'imonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imonesha kuri muri Rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko. Reka ronda kwibutse option s'abonner ndetse na partager kugira uze uraba wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza gatano kuri gatano.